Usherisa gute? Bazi ikintu naguhamagariye ngaho urakizi. Ikintu naguhamagariye ngaha. Shaka umbwire telefone naguhaye. Ahantu wayishize. Je nari narakumye telefone utaramara amashuri. Ariko waheze imisi ntayikubona nashaka rero umbwira ahantu iri telefone yawe. Phone nayitidisha manje. Kubera ariko iwe barayimwize cyose akunda mutize yanje. Je telefone nakugabiye ntayo ndiko ndabona ndayikeneye. Mbwira ahantu wayisize. None basi waza ko naguhenzirenga nayitidisha yanje. Aho uwo mushiri wawe wose ngo ukunze umuhungu w'ikirara. Hasi kubona ikirara ko yarasenga ni n'umuririmbyi kabura afise kera. Rega basuma bikinga mu basenzi nyene. Wose ngera nayigurishije. Oya ntaragurisha arayifise. Today ndabaho gute ya phone narakari ndoki. Kuba ni kundira ibidemo bimpa amatelefone nkayamira bibajaye nzobamara mama yangu mabi yacafuye sisanze kuri amuntu wita Kimeni burya sindabaherutse ndabariza umve Dodo urwaso wamuhimbiriwe Yesu Babu urabonye ko saa sita zigeze we samba sasa we vipi mbwira iriyo Babu Cyari kamera ndabona mengo turi babiri bonyine mw'iyi nzu. Ewa muhunda. Niko mbamenze jewe rakiyaka. Aha anakagize na nkukuma. Kandi warumva. Nakomba. Ego ni mufise ubwirabure gusumba. Iyo ndayawe ntaho yo kugeretse. Tonde. Hayiraburi ryosama. Aho rero kwiryo jambo vutse. Ne Babu urabizi wako turabagenzi kuva kera. You are jamming me. Be uri Babu uri busuma bwawe Babu. Uribuka iyo wavuye wowe ba? Uribuka iyo wavuye wowe? Jewe? Uribuka mu bigwa byane jari yagiye ko. Ibintu by'abandi wari ubizi. Umanutse gatonya nkuko ubunye ujo. Narinjira gutora y'amahera nakugura hano. Igasamba. Wowe urumva ibyasamba cyo sampire ushire ku ruhande. Cyane nje ububwira umpe y'amahera nakugura hano. Twapfuye tariki zibiri ubu turi tariki 17. Naho ndabico bigenda. Nane wewe ejo nakubwiye ejo. Sisi? Giye ejo. Basohora ubwe aho nzoza ndakubwira n'indaruye. Nkubwirire wasi. Bro, usanye mbutanyizeye nka phone nda mu telefone. Akira. Banzoreke abana babwiye bakuma bashaka imizigo abari n'abaranga hello Very good. ani ni ntegerezwa kukumenya wewe sawa ego kweli Okay, none uri muhira ko narinda ukenda. Ngo je nanje ndi muhira nyene. Narinda ukenda kwa yeye numva narinda ukenda nashanze kukura. Ubonye? Yego. Wari kandebe chance. Anje niteguye. Dushika nya. Cyari ubwo gusa nandi ndagufitiye n'agasiripurize we bayindad sawa ntaco kupa nta kibazo nakubwiye ngira ndamuhaye nzikwe nani Samba
ngira mbatumu ingazi abana umviriza wa muhungu numviriza wa muhungu burya abantu twakutse nani gatanu tuba dusumba ubwenge abantu muri demire kenzi bantu nyumviriza uyu mwana bombaza mbya kari icuki batasa gute asa gute yo asa n'umutima turazibindi wewe usa na Mariya umviriza rero nkamata umviriza karaka nikore hewe akanukarangabo sanga kandi ujya uri ndaya wewe unamaze kuvuga nk'amarobo akora uri wayifinga kawawa amasaha umunani yatangaye yumvise iby'inyabo gatore tora utukamira ngo sanga ugira ibintu binyica kubera bya bihumbi 40 baguhenze ubu urumva bijya ko Kenya cyangwa uramira urumva bijya ko dokomera kugera upfuye n'ibihumbi 40 byanje ufitiye reka woba hano kanyisura yana urabona ngo ucumva ibintu bitwa ibaraga ry'inyaku umva gute naho uramwa mpimbigu cyangwa wahinze ako kanura guhaye nyuma ya 15 minutes ucumva ibintu nyene by'ibaraga by'ibipawa ahubwo niruraze ubisaba umwana acaza asanga kuri bade cegenda uca wino igenze gute iyo bayitwaga iby'inyaku umwanya uraje wumva ibintu by'ibipawa urabona ko umuntu arimo areko kujya ngo n'igihugu aho mu mwanya reba amasaha 8 oya ahubwo muhungu wewe taha kena aje kuvuga ijeke urabona ni nko kudugiriza ahantu nego ndikamwe aho nubona rero uzagukora nka dorogo bari mwarararika wowe ujye mubanyaruka reka jewe ngeye gusa rero nawe uje kumara po yewe gamawe nduza dipine oya mama yangu none kana kezi kakarambiriza ye ahubwo we yani tabure fresh kweye naharera urahana urabona rero nahaba nkuko nakubwiye anyway ni umuhungu mwiza yo yitonda umwana mwiza bro ndazi nawe uri umukobwa yo reka ndodore kugira ngo nawe uce umwibone nanakuze nanje ngenda nazirokoyemo ndagiye kumbasa shuka ibunda kubande Mama. Tecnologia. عايشينها تكنولوجيا. sawa ego ndabonye uyu ni wa muririmbyi wambwiye ngo ni umusenzi umuntu ariko aragira ibintu nk'imbere ya musaza wibuka ngo ni umubiri sinari nakubari ubwira imana usange telefone ayivise
ndabira uyu muntu ndabira ibintu agize imbere yanjye ndi musaza wawe iki uyu ni wo musenzero wambwiye reka ndakwereke